ibyo muteza kutugumiza aho muzoza mugenda hose turashoboye. Iyo niyo imine yacu, utazi turashoboye rero ubwo urumva ko muzaba mudutengushe muri abanyarwanda, sivyo? Ubu rero abarundi turakunda kwiga, ntimukunda ishuri, ntimukunda ishuri. Ntibumere nk'abandi bavuga ngo mwirabure kugira ngo umunyegezi ibanga ugira gute? Urandika. Rero uno munsi ntabwo ariko tubigenza mu Barundi, kuko dufise intwari zikomeye. Turafise umwe muri twebwe, hari umuntu ukomeye cyane, mwarimu agomba kuza kutwigisha. Rero mufate mwandike ibindi mushire ku muzirikanyi, kugira ngo noneho bimwe byari mu bitabo uyu munsi turabihushere kumwanyuma. Ubwo rero ngomba uwo muntu turafise umushitsi w'iteka adasanzwe hano, kugira ngo yongere atwungure ubwenge, tugire icyo dutahana, tugire aho tuva kandi tugire iyo tuja muri BDUSA. BDUSA turashoboye. Reka rero mpereze nyakubahwa umunyamabanga ntayigayezwa, kugira ngo turabe niba uwo muntu yamutumye ko, niba ari hafi sinabizi ubwo nabidushikiriza. Murakoze. Ndagize bwakeye bunyihanganire ngo babanze ndasomere biography yiwe mu Cyongereza, hanyuma turagerageza tubisobanure mu Kirundi kugira ngo tubangukire. Tugomba rero tubabwire mu majambo make umupfasoni agira twigishe ibijanye no kuba intwari mu burongozi. Uyu mudamu rero yitwa Jeeannine, reka ndabasomere hanyuma umupfasoni ari ngaha turi kumwe aradusigura mu Kirundi. Dr. Jeeannine Ntihirageza is professor and interim department chair of 5 programs at Northeastern Illinois University. Uyu Dr. Jeeannine ni umupfasoni arongoye, ni umwarimu, akongera akaba ajejwe afise departement ajejwe kuri universite bavuze yo muri Illinois. Anthropology, English language program, global studies, philosophy, school for the advancement of English language learning, and teaching English to speakers of other languages. Muri make ni umuntu yize iby'imibano, ukuntu abantu babana n'abandi, yiga ibintu bijanye n'inonosorwa ry'indimi. Ubwo rero bikaba ari byo ajejwe ahanini mu bumenyi bwiwe n'ubutwari bwiwe. She is actively involved in refugee and human rights advocacy. Umuvugizi akunze kuvugira impunzi n'uburenganzira bwabo, akaba ari bakunze kubaserukira no kubarwanira inyungu zabo. She founded the Girls Engagement in a mission to succeed. Yarashinze umurwi w'abigeme kugira ngo bashobore kugera ku cyo bashaka. This organization encourages and supports school persistence and engagement in various systems for African refugee girls during their resettlements. Iri shirahamwe yatanguye rifasha abana b'abakobwa kugira ngo cyane cyane bajye bakunda kugaragariza ibintu by'amashure mu bana baba baje hano muri Amerika nk'impunzi batamenye icyo bashobora gukurikira. Speaking Kirundi and French, Dr. Ntihirageza has been supporting the African refugee committees for almost 20 years as a consultant and translator. Kubera avuga ururimi rw'Ikirundi n'Igifaransa, uyu muprofeseri Ntihirageza ni ukuvuga yarashoboye gufasha abantu benshi, cyane cyane mu kuguma aserukira abo bantu no kubavuganira muri byose aho bishoboka. She currently also serves as one of the community engagement core leaders on the Chicago Cancer Health Equity Collaborative Grant.
ni ukuvuga muri Chicago arafise ishirahamwe ahagarariye kubera agakurikirana ibintu by'amafaranga y'imfashanyo aza gufasha amakominote y'abanyafrika n'impunzi abo muri Chicago haba akaba ari wanarihagarariye. She received her PhD in linguistics from the University of Chicago. Yaronse impamyabushobozi mu bijanye n'indimi muri University of Chicago. While on a Fulbright scholarship, she attained an MA in applied linguistics from Southern Illinois University, Carbondale. No kuvuga yagiye kwiga muri University yo muri Illinois Carbondale aho yagiye gukurikirana igisata c'indimi ariho yarongeye impamyabushobozi ikomeye yo mu rwego rwo hejuru ari bita PhD mu kinyamazuru. Her BA in English language and literature is from the University of Burundi. No kuvuga diplome ya mbere ya universite mu bijanye n'indimi yayironkeye kuri University y'u Burundi. Dr. Nihirageza's research interests are in linguistics, language teaching, second language acquisition, refugee studies, genocide and human rights in Africa and the African diaspora. Uyu mupfasoni yaragize ubushakashatsi mu bintu binyuranye mu mibereho y'abantu, ariga ibijanye no kubana neza, ariga ku bijanye n'ihonyabwoko n'ibindi byose biranga abantu bo mu bihugu bya Afurika. Muri make rero uyu mudamu w'umuhizi tugomba tumuhamagare ahagarara imbere yanyu agire atangura icigwa yari yaduteguriye. Murakoze, ariko ndabasabe mu mukomera amashyi cyane kuko ni intwari. ngaha ngo ibyo nigisha byinshi ni ukugira ngo twumve ko turiko tuyagira hamwe nta kindi. Hanyuma ibyo nja kuvuga bizoba bivuye cyane cyane ego ku byo nize mugabo cyane cyane ku byo nakoranye namaze gukorana n'abarundi n'abandi bavuye mu makambi benshi mu myaka myinshi, numviriza ndiga ibyo bacamwo, nkumviriza abandi nabo bakorana nabo ibyo bavuga ati jewe bingoye kugira ngo mpane n'abarundi bibi. Nico gituma nshaka yuko tuganira rero tugafashanya. Nta kintu no kuri gishasha nibaza ko nja kwiga mugabo kugira twumve ko dufite dusangiye ivyiyumviro. Ni ubungire ntabwo ndababwire ingene nashitse ngaha. Nubwo sinzi ko munyumva mwe muri hariya kure. Okay, nziza. Dr. Jeeeannine uti jewe nkiri muto mu myaka namaranye n'abavyeyi ibintu bamfashishije ni byinshi cyane. Mugabo kuri iyo myaka 11 twabanye nabanye nawe yampaye ikintu gikuru kingejeje ngaho uyu munsi kitumye mpagaze imbere yanyu turiko turaganira. Ico rero cyabaye ishuri. Muri ico gihe muri iyo myaka muri 1960 nta abakobwa benshi bari mu ishuri, ntibari benshi, abahungu nibo babikwa mu ishuri cyane cyane. Mugabo papa yarabonye yuko nari nkine kuba ndi mu ishuri, aranshira mu ishuri n'abandi bana yarashyize mu ishuri. Mugabo igikuru kwari uko atumviriza abandi bari impande yiwe, yiraba wenyene akaraba igikeneye abana biwe ibyo bakeneye. Ntiyaravye ati ko abandi bakobwa batari baja mu ishuri hariya aho twava jemba mu Rumeza, yari yaranjanye mu ishuri. Muravyumva rero ikintu gikuru ngaho gituma ndabivuga ibi ni uko turi ngaha bashinga ntahe mwebwe ikibazo cari mu bana banyu kugira ngo mwabahaye amahera ngo bagende bagure ibi bagire buti ya iPhone ntacivuze ujya mwanya mugumana n'umwana abana banyu. Iniyo investissement sinzeno ni Nze murampija mu kironse. Niwo mutahe mukuru mu muryango wanyu mu bana banyu ujya mwanya mumarana. Nukuri ayo mahera muzana ni sawa kuya muri umunyu muri hiki mugabo ujya mwanya. Papa yarabonye papa yashaka kwikinga akanjana ku ishuri akantora akayerongera uwo mwanya yaramudandaza. Nico gituma yapfuye muri abo bapfuye mu 2002. Hanyuma rero akaza namenye
namenye sinzi ko muvyibuka mwebwe mukiri bashasha kandi bababwira mwebwe muri abana mukiri bato baradutondesha ndibuka mu rumeze badutondesha imbere y'ishuri tugatonda umurongo kuva ku wabaye wa mbere gushika ku wabaye wa nyuma muravyibuka sinzi ko abantu mwe muvyibuka byari ubugesera n'ukuri bagatumwa kuva ku wa mbere je niga ishuri nayimwo hazashika ku ya gatandatu bose bagatonda imbere hariya mu kibuga bakadutondesha niko mbiyatacana abo bana bakiri bato ingene it was traumatic then ndibuka ko nuko ivyo yabugesera urumva ngira ngo nakora cyane kugira ngo sinze niro truve ndi hari inyuma bahamagara ubwaha nyuma nari gatonya ni kagufi cyane bose hanyuma kaba nigeragezwa ryo gusiga ngo mu wa mbere papa rero abonye mbaye mu ba mbere uraza icyo yakora yafata uko kuboko akaja agenda abari abandi bose agaca ku isoko hariho aho yafise amamangazini agenda yatondesha sinzi ko hari umuntu ava mu rumeza imanyoni nimba jewe directeur wa narakoze mu rutovu directeur wanje yava mu rumeza okay ikanje matana rero aho imanyoni hari amamangazini agaca afata akaboko agenda mu mukobwa wanje yabaye wa mbere umukobwa wanje yabaye wa mbere ca mwibaza what that did in my heart umutahe waragiyemwo niwo mutahe washikanye ngaha muravyumva ivyo rero nukuri nico bituma ndababwiye ingene nashitse ngaha bonje nabandanya rero ndakunda amashuri nkunda amashuri gose ncitse rero mu ntuze muri universite ibintu nakunda icongereza gose ntaniga icongereza mu nyuma ico congereza nticanzanye ngaha muga ndabandanya ngira linguistique nakunda ibintu vy'ibiharuro linguistique ijanye n'ibiharuro muri hari igice ca linguistique kijanye n'ibiharuro nico rero nabandanije bo mugabo mpejeje ndibuka ndi muntu zeye ndazi yuko tutakwiye gucanga vya leta n'ivy'Imana mugabo je ndibuka yuko nshitse mpejeje maîtrise masters narasenze Imana jewe wampaye vyinshi cyane ivyo mfise ubu birankwiye n'umuryango wanje twari Bujumbura n'umugabo wanje ndavuga nti umpe inini bwo kubandanya doctora ubu ari mashuri maremare untabara umpe ibi vyo kugufasha jewe ngukorere Imana niyo PhD yanje muravyumva hanyuma maze rero kurondera mbandanya ndagira Imana University of Chicago iranyakira ndiga amashuri yo muravyumva linguistique mugabo kije none ngaha PhD linguistique izofashika abantu bona naranse akazi ko kwigisha nagize Imana mu kurengera imihezagiro naranse akazi ko kwigisha muri Northeastern University mugabo ndavuga nti iyo kwigisha none birakwiye Mana icyo ushaka ko ngufasha nigiki niho nagenda rero mu 2001 niho nashobora gutangura gukorana n'abantu bari bavuye mu ikambi natanguranye mu ntango natanguranye n'abantu bavuye muri Sudan bo abo rero ndabona ingorane bari bafise kwandika no gusoma ibaze gutangura kwiga icongereza utazi no kwandika no gusoma byari bikomeye gose niho rero hate bakaza abarundi niho rero naciye ntangura kudukorana kugira ngo turabe kuboja mu ishuri mugabo nsanga birakomeye gose reka ndababwira uyu munsi n'igituma n'ukuri navuze nti turakwiye kuganira gose ndababona gutya nkumva we need to keep going we cannot stop absolutely so kugira ngo niho rero nafashana hagura ibya human rights genocide and human rights studies refugee studies niho natanguriye linguistique ndayibandanya ndayigisha mugabo bintu nkora mu bintu ngerageza gukora mbona ko byofasha ubuzima bw'umuntu umwe kandi abavuga one by one nturinda guhindura isi yose mu gihe kimwe ni relationship one by one aha muri ngaha muri ko mwaje kurira hamwe bya murongo mwiyungura ubwenge mu gukomunika mwebwe hamwe mu gice mutwara ivyo tuganira no muzi nivyo mutwara ndetse mwe musanzwe mwifise n'ukuri ivyo tuganira no muzi mugani how do you do it in the community where you live so relationship one by one so jewe ntamwe gukorana n'abana nagize nteka mfasha abana b'abarundi ko je Imana yampeza agenda kana gatonya nkabandanya ishuri akari yashikanya hondi reka rero ndabe abana b'abakobwa biwacu bashinga nayo bapfasoni naragerageje kugira ngo abarundi n'abarundi kazi baze
baze hamwe tugira ngo turere abo bana nashaka ko baja muri university nico jewe nari nshingiye kubona agomba kugira gatonya singira ibintu vyinshi ko nabishoboye ubushatse kugira vyinshi cyane ntabwo n'abakobwa batonya abakobwa ndababwiye ko uno munsi ko nakomeze kugira Great Lakes Africa so abo muri Congo Rwanda bagiye baracane cyane mu bw'abarundikazi nibo nashaka uno munsi mfise gusa abavuye mu Rwanda n'abavuye muri Congo baragenda uye uwa mbere twatangiye gukorana aheza imyaka 2 yashitse muri university yiga ku buntu nta muhera atanga namba kuko namushe gushikana muri university yacu mugabo abarundi n'abarundikazi Illinois naragerageje nta kuntu bagomba ngo ntibarongo nta mahera arimwo nta mahera ngo baraduha amahera murazi ko abantu batunze ino kandi ndiko handiko ncagagura ndaza kunyarutsa mu maslides office hari ibintu byinshi biri mu maslides muganga n'ibindi ko turaganira mwibuke yuko abatunze benshi kandi mwebwe navyumvise mu bantu muri ngaha ko abana banyu ababishoboye mubajana muri library sivyo murabajana muri after school programs murabigisha kwa gatandatu kwa Mungu bakaja mu programs muri sama mwama mwiyandikije mu kwa kabiri mutararonka programme ya sama mwamacerewe kuko mutabironse ivyo abantu bafise amahera bifise nivyo babwira haba muri Amerika haba mu Burundi haba hehe bategura ivyigwa birengeye bijya byo mu ishuri kugira ngo baje mu ishuri batahe saa 9 babe bahejeje ntibikwiye haba igihugu zoja mu cyose dubakiye kuguma biga kwandana ivyo rero byo vahe ntuze yavuze imigambi Afredina yavuze ati mbe imigambi ni gute kandi azi ko muza kubishikako icambere nambe no kumenya ko abana baguma biga gusoma naho ndageje muri iyo yari introduction ndende cyane mugabo abashikanye ngaha n'abavyeyi banje hanyuma umuryango sinobabarira baratonda ngiye muri ntuze muri interna mu gitondo ngasanga bicaye mu rugo nkavyuka bicaye mu rugo umwazana kaka sinzi amahera ko yangana agafaranga ngo akamfumbatisha bapfasoni bashinga ntahe iki kibiri tuzi kiri muri twebwe bwa buntu buri muri twebwe tubugumye nukuri ndashimye cyane ko namwaje ngaha mugahurira hamwe ndabashimiye cyane kuri iki cyumviro cha BDUSA okay reka tangaze so kenshi na kenshi ibintu bitunanira ko tutashoboye kugenda aho biri turabibona biriho it's available the systems are available for us to engage mugabo ntitujyayo turarinda ngo dusanga aho biri aho turi kuko niko twari tumenyereye benshi na benshi aho mwabaye basanga bakuzanira bati nibyo wewe bigukwiye bakabigusanza mugabo bimwe byo kwirukanga gupagasa sinzi ko muzi ijambo gupagasa bamwe gupagasa haraho twumva tubicira hariya turashikino bati baraduhaye inzu yo kuri gusa baduhaye n'ivyo kurya kuri ya meza ngahe tugishitse ino twaje twibagira kwa gupagasa ino byashikanye barandi hariho abantu abayahudi nibo nzi ko ampere mu nyama ndaza ko bari nabonye yuko gupagasa ibyo byabashikanye hejuru ubu nibo batwara ama university akomeye Harvard Yale University of Chicago ama business menshi mugabo bagishikira ntacyo bari bafise benshi sivuze ngo ni bose hari abavuye abaje muri Germany bari bifise nkuko n'umuntu wo mu Barundi dufise abaza bagifise n'abandi baza batabifise muravyumva so nivyo so ubuntu ntacyo ndabimara ku mwanya munini turabufise biri mu maraso yacu gufashanya gukorana turabifise ni ukuri hariho intuze colonization ubukoroni bwaratumugaje butwigisha kwibako mwose competition muri boarding schools muri mu ma internat urumva mu buraro hamwe twaje mu mashuri y'uburaro twigishije kurwana uwa mbere muravyumva twaragiye umwaka ukagaruka rero ushika wavuye muri ya mashuri y'uburaro bashika bagufata nk'umwamikazi
ivyo bintu byari ubugesera n'ukuri kuri twebwe. Muravyumva, umwana w'imyaka ari mu yindwi mu y'umunani bakaja mufata nko kumega n'umwana. Murazi yuko kwatigwa nimumbarire umuntu ngaha yari mu mashuri yatiwe nka kujya ko bushingana ngo tanga inzoga imibindi niki nta numwe ngo yagiye mu ishuri ivyaheze ngo bushingana bwabonetse. No, sinzi umuntu yavuze kare amashuri ntacavuze ku kintu cy'ubushingana n'ubupfasoni. Sivyo? Amashuri ntajyanye. Umutima ariwo niwo dufasha, niwo werekana ubushinganahe n'ubupfasoni. Sivyo? Donc ibijya by'amashuri ngo babaneje mu mashuri ukaca uheba kubatirwa biyera amakosa. Muganga ndafise ikintu nitwarako ngo abagore ntibatirwa. Sinabibandanya nibyo wundi munsi. Okay, igituma ndavuga nti ubuntu si ubwatwe bwe gusa nubwo muri icyo bita bantu Africa abantu bavuga indimi ziranye n'ikirundi bose ubuntu ni ikintu cemewe kizwi ko dukorera ku buntu twebwe. Nicyo dukwiye kwigisha abanyamahanga. Turagifise nibyo dufata ibintu dufise tubishike uko batwigisha ivyabo. Nibwo twebwe tubibigisha. Ubuntu buremewe barabwemera ingene ama definition menshi cyane ngaye tusagusinda kubasigura ko murabizi murabibona baravyanditse ko bose ndamwe ngene babizi barazi ko biriho twe tubifise ku munsi tubigenderako muravyumva biri mu mitima yacu. None kweke twe tutokwereka abandi ingene dukorera hamwe ca kibiri nitugisiga inyuma tucigisha abandi. Umva kubera ko bo batwigisha ivyabo muravyumva ibi turabizi biri kuri twebwe nico gituma muri ngaha mwese ntawe uko arahembwa ngo abari ngaha ahubwo yatanze amahera. Sivyo? Kubera ubwo bumuntu. Okay, imigani sinigwanda yica murayizi umuntu n'uwundi umwana si umwe ndazi ko ndavuga nti umugani nk'umugani ujanye n'ibi tworonka imigani muri umwe mwese ijanye n'ivyo. Okay, so ibi kibiri igituma nashizeho ngaho hariho umuntu igituma ngomba nti ni ukwigisha abandi bakunda ko natwe dufise ivyiyumviro bikomeye. Hariho abanyeshuri banditse intuze ku kibiri ariko ukuntu nipfuza ko abana bacu botangura kwandika ku mico yacu. Twigisha abana bacu ngo ntibiyo gusa ivy'abandi bige ivy'iwacu nukuri babiteze imbere. Intuze imico yacu nk'ikibiri n'ikintu gikomeye. Ndagiye nsanga finally someone wrote about it. I was excited, so that's why I had to share So Susan Michini, Jacqueline Murekasenge, and Serge Claver nzisabira nibo banditse kuri iyo article. Muga there's more to be done. Hari ibindi byinshi cyane bikeneye gukorwa. Okay, so language identity culture. Ngira ntacingira kutuntu ngira mvuga utuntu tumwe ziko dukomeye mu bintu umuntu ashobora gutwara muhira akigisha abandi. Language identity and culture. My goodness. Ladies and gentlemen, bapfasoni bashinga ntahe nukuri mutaye ururimi wabutaye ibintu byinshi. Abo bana bacu bataye ururimi kandi ngahani mugira ngo ndemwe ntimusimvuga ngo abandi bararuvuga bukebuke mugabo. I wish they could speak more, my children, you know. But the point is, musho mubanda hamwe bashobora kumenya ikirundi. Nabonye abajene abato ngaha nanezerewe kubona aribo bari ngaha bazocigikira BDUSA. Nishobora gutwarwa n'abakuze n'abatamakazi nka twebwe. Mwebwe muri ngaha abajene nukuri mukomere ku rugendo mugabo The person who takes the language from you takes your heart, your soul. So please keep your language. And I'll tell you why. Here's one more reason. The more languages you speak, the smarter you are. If the student science, the New York Times, you know, being bilingual, it turns out makes you smarter, says a writer from a science magazine. This is science.
muravyumva ucuma w'umunyabwenge iyo uzi indimi nyinshi kandi nasanze mwese Kirundi, Giswahili, Gifaransa, Icongereza, my goodness. So encourage your children. Abana bacu biga izo ndimi kuko bacagira ibiharuro neza cyane iyo bazi indimi nyinshi. Muravyumva science ibintu byose n'ukuri babikora neza cyane iyo ibisije ndabivuga kabisa murabibona. Muravyumva barabita ama series of experiments. Barabipimye barabivuga si ibintu umuntu apfa kuvuga gusa. Ukora byinshi cyane iyo uzi ubwenge iyo uzi indimi ukora ibintu byinshi cyane. Murampagarika ari umwanya mwabone kurahera. Okay. All right. Here's ikindi kintu gikomeye. Ariho abarapimye ururimi n'abavuga ururimi rumwe Icongereza. Barapimye basanga abana bava mu mafamiye mu miryango ikenye batumva ururimi rwinshi. Vocabulary was low. Muravyumva? Byo umuntu atunze muri Amerika n'umuntu akenye ubutunze yavuga amajambo menshi. Abana bava mu miryango itunze bavuga amajambo menshi kurusha abava mu miryango ikenye. Kuko ndabeka ingene bigenda. Uwo mwana ava mu muryango utunze bamujana muri library, muri bibliothèque, mu gitabo cy'ugusoma, mu isomero bamujana mu isomero akariko ariga more vocabulary. Muravyumva? Bamujana mu bantu bagomba babona baba bafite ibitabo muhira abo batunze. Umuntu w'umukene nta mwanya agira kumujana aguma arirukanga canke ntabazi nuko bikomeye yuko iyo mujana mu gusoma yunza n'ibitabo. So aronka amajambo menshi avuye muri ivyo bitabo kuko muramenya yuko rujya rurimi biga mu ishuri science ntibayiga mu rurimi tuvuga mu kwibarabara. Ni specialized vocabulary. Mubwiza ko abo bana rero iyo batavyize iyo batagiye baraja muri iyo library iyo batagiye barumva abantu baje nk'abo bana bari ngaha abajene bari ngaha ndababwiye ko ibi biza n'abatari ngaha baje bari hanze batubonye ngaha hari akarusho kanini mwe mwazanye abana banyu kudos chapeau n'ukuri ni vyiza cyane. Muravyumva? Kuko barabona ibikenewe kugira ngo umuntu abe professional, kugira ngo umuntu akore yitware neza mu bandi mu kazi no mu bindi byose. Okay, so hari ikintu rero ngira ngarukire ko naje sinatsindiye umwanya. Zena madamu Zena kare yavuze ati madamu Zena yavuze ati time is money. Nukuri hari tupfa kubivuga gusa. Jewe mfise akazi ntanga tuvuge ko mfise amahera amakashi mugabo nshaka ko wewe uza kuyatora ukaza utevye niko yakino kwizigira yuko ni nabwo amahera yanje zoyakoresha neza. Okay, icyo ni cyambere. Icya kabiri, every time I have an opportunity you're out. I will consider the one who comes on time first before I count the one who always comes late. I don't trust you because you're not on time. Period. If the CJA, if the nabantu boss, professionalism, you arrive on time, no, not even on time, any time, 15 minutes before. Kuko muzani dutangwa saa 10. Wewe ugashika saa 10, nukuvuga yuko gukora kuvyo bikoti, amashakoshi ugatereka hasi, ndamaze guta iminota 5, nkurindiriye yuko wicara ngo unyumvirize. Nugushika iminota 15 imbere yuko isaha ishika ukicara ugategura ya karamu yako. For your own sake, arrive in time, before the time. They will respect you, they will trust you, and when there are opportunities, they will count on you. They will think about you first. So, you're on time, kugira ngo bagume bakwibuka. Ubusinye n'ikidodo ushize ku mutwe wabo yabagume bakwibuka nibaronka opportunity. Muravyumva? We miss out many times. We are discounted when we don't arrive on time. We make ourselves look really bad. So that's why we need to go. And namasiguri yandi nasiguri abantu bandi batatumva kufite umwanya. Nabwo nimwimvire twebwe abatonya mwavukino cyangwa makuri yino mushamu kwa mutabizi. Muganda tukari bandi babizi. Twebwe mu gitondo twaharura mu gitondo tuvuga ati ni amaturuka. Sivyo?
amaturuka y'inka. Who cares about the time, the little 10 o'clock or 7 o'clock, 6 o'clock, or minutes or seconds? No, amaturuka. Saa sita habaryari at noon. Amashoka. That's it. Kuvuga ngo 12:30, 12:15. No, that doesn't matter. Kumugoroba twanywa wiki amata. Abatagira inka bavuga izuba rirenze, izuba riserutse, saa sita zihagarara mu gitutu cyawe. Sibyo? Donc ibyo byo gukebagura umwanya mugira ngo dusogonda n'utunini no biratugora. Sibyo? Nibyo kwiga mugabo n'ibindi mwaravyize nibyo muvyiga. Let's get to it. Let's stay with it. Okay, so ndababwira nagenda cyamo tugane tuganiriza. Jewe narangiye ndafasha ndavuga nti reka kugira ngo kenshi na kenshi iyo dushitse ino baraguha impuzu baraguhira n'ibintu baguma baguha ndavuga nti hari ikintu bataduha ibitabo n'ibintu vya toilette kugira tumenye shampoo yariyo tumenye deodorant yariyo. If I wanted to bring that, so nafatanije n'iyindi group ndavuga nti reka muze rero mutabaze tubafashe ikintu okay n'abantu baba bahaye muze muraduha ibintu by'ibitabo chaque Christmas muduha ibitabo n'ibintu vya hygiene. So we go, we collect, and we take it to the tukabitora tukabijana mu miryango. Rero ndabwira mugabo w'icyo basaba nuko nza n'umuryango uba tambira cyangwa barira umugani gutyo. Sibyo? Umunsi umwe rero ndagenda ndavugana nawe umuryango ndavuga nti mwige rero nzoza ndabatore saa 3 tuje tuba dushiteyo saa 4 tuje twambara dutangure gutamba saa 5. Ntangura haheze akoze ntangura ubu haheze natangaheze hasigaye ukwezi hasigaye impuca zibiri hasigaye umunsi emateko tuba tuhari aho ndajya mu muduga ndagenda ndabare n'ubundi aza kumfasha kubatwara turashika kuri telefone uwasigaye muhira turazamara ngo bagiye muri korali baraza wa muryango hari abandi badindiriye bateguye ibintu byose bakorekisi ibintu amaboxes yuzuye ibintu muravyo ngo bagiye muri korali kuko mu mutwe we eventually we will be there. The 9 o'clock, the 10 o'clock, the 11 didn't really match. So please, again, hakuna kagarimisha nchiye kugira tumenye yuko hamikini nacho tutashobora kwemera kugira ngo Amerika idutware ibi iye ni nka preaching utuza kwa kumuri ngaha mugabo ivyo mutwara muhira niba ivyo bintu byo kwirukanga competition kugira ngo twibagire ya support twari dufise twakuranye. Murabizi yuko twaba kuganira abagore basanga bicaye hamwe baganira mugabo ikintu nama nibuka abakobwa bahitana kuja gusenya canke kuvoma. Muravyibuka mwese abajene nkaho ntavyo muzi byari byose cyane umukobwa akava kumuhana akagenda kaza umurageze kuja kuvoma ngo mutugende mwabona kandi kivyo nariko ndakora ngo tugende. That was more than going to fetch water. That was the support. Twaraganira tukavuga ibitugoye tukavuga ibidufuteza imbere ivyo byose nukuri nitwibagire uko gufatanya. The social support we have, it's an amazing gift. Okay. Ndo mwarimu abarimu haguruka nukuri haguruka tubashimira abarimu nimuhaguruke nimuhaguruke abarimu murakoze cyane nukuri murazi mwese uko muri ngaha mwaciye mu ishuri murazi umwarimu yabashikanye ngaha mwiyumvire gatonya umwarimu mushimira umuga muti umwarimu yangejeje ngaha nukuri ikintu gikuru baduhaye nukwandika no gusoma. Bapfasoni bashinga ntahe abana bari mu bajane gusoma muzana agatabo muhira babonye aho utangira ubishire ngaha kibone umwana ategetse abona igitabo muhira ntazokije urazi ikintu baturusha abantu z'abayahudi nasanze basanga gusoma muhira barasoma muhira bagasoma no hanze. Twebwe gusoma tugusanga hanze tukavugiza hanze bamwe si twese muravyumva.
ni ukuri somera abana banyu zana udutabo muhira hari udutabo two mu kirundi udutabo two mu gicongereza mu gifaransa mu muzi mu giswahili musomera abana banyu nivyo bizodusanga imbere nta mwanya ngira ngo dusoma aka kantu ndaza gusaba abashinga abantu muri komite babishire kuri muzeyi mu bisome ingene kutamenya abana bacu ibyo bariko baracamwo ni ukuri biratugora tugira ngo abana bacu ngo baragiye mu ishuri ngo bariko barabikora umwana waje mu ishuri ngo mbere ko numvise ngo yatoye ngo azoja kwiga ekonomi ngo azokwiga yashikayo bikamugora akabihindura akagira gute bavyeyi abana bari mumenye iyo vyo bariko barakora naho wowe utabizi utabyumva rwose ko ari professional urabaza abandi canke naho ukicara nawe ahari muri iryo shuri volunteering in the schools is the most powerful thing you can do while your child is going through K through 12 elementary and high school. Please volunteer. I know you need to make the money, I know that mugabo kuziganya ziganya mu gutwara umwanya mu abana bari mu ishuri aho bari mu nkina aho bari mu bajane mu gumane nabo iyo shift hakuja kugira overtime. No, the overtime should be for your child, not for more money. Mambo yangu baba ngoje kwiga barafitira n'ukuri kugende ngo ndashaje bizobona baciga abanyeshuri benshi baje bari mu myaka 40 50 60 nibo abanyeshuri bigisha ubu baza kugira graduate school college master's degree niba ukagiheba ishuri naho ofise 60 urashobora kugenda ugaca intuze batangura kuri ya utahije high school GED. Get that GED. That opens the door to everything in America. Nukuri hari kintu tuburira ko ndazi ko namaze kuyicisha ko gatonya mugabo nitukagire umwana wanaka yagiye hariya ngo nanje umwana wanje bwizo kirabike ngo umwana wanje ngo atabaye docteur ngo atabaye umuganga ngo atabaye ngo avoka gato bafise mu avoka mukuru sinzi ko muzi Rafael ngaha ni mu avoka mukuru ati ibintu byinshi cyane yawe mu avoka mukuru muri mu Burundi turashobora kuja turamwikora ko kinshika abana bashobora kuza kuba bose abaroyers docteur ba please look at your child. What does she need? Then ask for help. Nimuka ngo nakizo kumera gutya ntamwe docteur no bose ntibazo hari ibintu bikomeye afise mu mutima. Find out what they need. Who is your child? And your child is not like the other child. No, you may have 6 children and they may have 6 needs or they become different things. Please learn our own children. Let's learn our own children, know what they need, what they can be. Ashaka kumuna chapa, ashaka kumuna bomba, akakumena akadimi nikomea, ashaka kumuna nikomea. All right, okay. Sawa, nivyo. Hello, you tutabumbi. Someone please. Are you able to read it? Please, could you read it for me? Please help. The following quote is taken from a suicide note written by a young African teenager who felt rejected by his peers, his teachers, and his family. I am sick and tired of being called names. Can I be myself? I do not know country. I do not know Africa anymore, and I can't talk to black kids. I can't talk to white kids. I can't talk to my teachers. They can't stand me because I have a strong accent and a difficult name. Each time the teacher calls me, my classmates laugh. I am sick and tired. My parents are worse. They do not understand me. I hate the whole thing. Iyo tutabumviriza murabona rero iyo tutabumviriza iyo tutazinira bibagoye ku ishuri iyo uwo mwana yigishe kuko yabuze uyumva haraho twemera ngo ku ishuri ngo bariko barabikora ngo bariko bariga go see how it's happening. Okay, so I will conclude. Thank you so much. Nabashimiye cyane. Mu Kirundi bavuga ngo mabanga aremera nk'amabuye
mwe mwaje ngaha ndazi ko bitoroshe. Working in the community may be one of the hardest things you have to do. Your job, your assignment is the easiest, but the job you have to work in the community is so hard. Ndamaze kwigira, ndamaze gukora munani, ndazi ko bigoye. Uvuga uti nimuze ngaha ugashikayo ugasanga nta n'umwe yaje. Wavuga uti muze dukora ugasanga ntakuravye, ndazi ko bigoye mugabo komera ko ndazi ko muzobishikako. Hanyuma ikintu gikuru, one by one establish relationships. That's nicyo ngaha turiko turabwira nukuri ndashimye. Hanyuma mugumine bwa buntu mu mutima tugume dukora duhuriza hamwe. Murakoze cyane mugabane natwe. Amashimeshe muri mwese. Murakoze mukandemo, murakoze kubwira umunsi mwiza. Murakoze kubwira umunsi aho turiho Uwo akaba ari Dr. Jeeannine yarahejeje gushikiriza inyigisho abari bitavye iyo nama rukoko muri Ohio. Bye bye.